Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo Mweranda. Amamuko ya Yezu Kristu mwene Dawudi mwene Ibrahimu. Ibrahimu yavyaye Izahaki, Izahaki avyara Yakobo, Yakobo avyara Yuda na bene wabo, Yuda avyara Faresi na Zara kuri Tamar, Faresi avyara Esromu, Esromu avyara Aramu, Aramu avyara Aminadabu, Aminadabu avyara Nasoni, Nasoni avyara Salomoni, Salomoni avyara Bozi kuri Rahabu, Bozi avyara Yobedi kuri Ruti, Yobedi avyara Yese, Yese avyara Daudi, avyara umwami Daudi, Daudi avyara Salomoni kuri Mukauriya, Salomoni avyara Roboami, Roboami avyara Abias, Abias avyara Asa, Asa avyara Akazi, Akazi avyara Ezekias, Ezekias avyara Manase, Manase avyara Amoni, Amoni avyara Yozias, Yozias avyara Yekonias na bene wabo. Muri ico gihe niho batwagwa nk'imbohe i Babiloni. Aho babohorewe bava i Babiloni, Yekonias yavyaye Salatiel, Salatiel avyara Zorobabel, Zorobabel avyara Abiyuda, Abiyuda avyara Eliakimu, Eliakimu avyara Azori, Azori avyara Sadoki, Sadoki avyara Akimu, Akimu avyara Eliyudi, Eliyudi avyara Eliazari, Eliazari avyara Matani, Matani avyara Yakobo, Yakobo avyara Yosefu umugabo wa Mariya nyina wa Yezu yitwa Kristu. None rero ubikuye ku ntango kuva kuri Ibrahimu gushika kuri Daudi rwarugwaruka rw'icumi na kane, naho kuva kuri Daudi gushika aho Abayahudi batwariwe aho Abayahudi batwagwa kuva aho batwagwa kuba abaja i Babiloni, ugwaruka rwarugw'icumi na kane. Byongeye kuvaho babereye abaja i Babiloni gushika kuri Kristu, ugwaruka rwarugw'icumi na kane nyene. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Kuri rino genekerezo rya 17 Kigarama, liturgia yo mu gihe c'ubushikiro irahindura imero gatonya, mbere no guhera ku musi w'Imana uheze aho twinjizwa kugira ni mu gihe kidasanzwe c'akanyamuneza ko kugenda dusanganira umucunguzi ariko araza, twibuka ivuka ryiwe ingene yaje hano ku isi. Ubu dusa nk'abinjiye mu gice ca kabiri, turahinduye igitesi, uzokumva yuko nibisomwa bitera bitubwira gose ivyabaye nk'ivyabaye gatonya Yezu agire ashike hano ku isi, cyane cyane mu nkuru nziza. Ariko uyu munsi bagatangura kutubwira bagira nti urukurikirane rw'abakurambere ba Yezu iyazanana umuryango azananamwo, umuryango wa kure guhera hariya kuri Ibrahimu, Matayo ahera kuri Ibrahimu, ariko abandi nka Luka ahera mbere uraduga gahera nko kuri Adamu kuko bivanye nabo yandikira. Ariko na cyane cyane tugarutse kuri ibi bisomwa, hari ikintu Imana igomba kutwigisha, ingene Yezu yaje azananye mu muryango witwa ko ari umuryango wa Yuda muri babahungu ba Yakobo. Twumvise mu gisomwa ca mbere ingene Yakobo biburira babahungu biwe bazokomoka ko nogira nti ya miryango nyene 12 umuryango wose w'Isirayeli uhagazeko, imbere yuko atanga gaheza akababwira ibizobashikira muri kazoza. Si bizobashikira gusa, nogira nti ni nk'umugambi Imana ibafise ko muri kazoza. Nuko amatuzirikana yuko abakristu abamuka no kuri abakurambere bacu bose Yezu Kristu yamuka ko turi abantu bategerezwa kubaho biyumvira imbere yabo ingene hameze, bagenda baraba imbere, batagenda na gato umenga baracuramye bama baraba hasi.
bama bararamuye umutwe kugira ngo bumve neza iyo bariko baraja, kuko iyo baja batagenda ahantu umenga ntihazwi, nivyo ntawe urahabona ido nido, ariko ico tuzi nuko hariho uhaturindiriye, kuko kandi agendana natwe. Igitangaza n'Imana mushobora vyose, abana kumwe natwe, ariko kandi akanadutanga imbere. Naco gituma bishobora kugutangaza, hari abantu barabatangara, patiri aheje gukwakira Yezu Kristo canke nawe uheje kwakira Yezu Kristo, mugabo kandi waca imbere yitabe nakuro ukamwunamira nk'uko umenga ntawe uri muri uheje kumwakira. Araba kumwe nawe, ariko kandi akaba no hanze yawe, aradutwaye muri twebwe, kandi aratubona no mu bindi biri hanze yacu. Ni Imana mushobora vyose, afise ubwo bubasha nugira ntibwukuzura ibihe vyose by'ubuzima bw'umuntu, kuko wewe nta kahise afise, nta kuba afise, nta nakazoza, yamari muri kubu kadahera. Ivyo rero biragora gusigura, kuko biratugora kumva neza mu bwenge, kuko twebwe turi abantu bagizwe n'akahise, kubu n'akazoza. Biragora kwiyumvira ikintu cyose ku muntu kitari nugira nti muri iryo fatiro ry'igihe. Ijambo nyamukuru twokura muri iki gisomwa ca mbere, ubwa mbere rero nuko kubaho nk'abantu utamenga baheze mu vyo barimwo uyu mwanya, cyangwa ukamenga babohewe muri kahise. Hari abantu menga twama tubaho tubohewe muri kahise, ntidushake kuraramura amaso ngo turabe muri kazoza ngo tuhategure. Aba Kristo twama tuzi yuko imbere yacu hari Imana, kandi ko Imana iri kwiraza itugana, twama tugira tuti ejo ni heza. Ejo ni heza, atari heza gusa kubera yuko twibwira ko ari heza, oya, ni heza kuko tugira tuti turiko tugenda tugana Imana. Mugabo ntuzuvuge ngo ejo ni heza uyu munsi uri kurakina amadiri asambura ejo. Turi kumwe? Kuko iyo mvugo uyu munsi hari abashobora kuyitwaza kugira ngo babasinzirize, gume mubona mumva umenga ni heza, ariko mudahagaze mu gihagararo cyo kuhagira heza. Ndababazwa n'umuntu ashobora kuvuga ngo ejo ni heza, ariko akaba ari kwakina amadiri y'inabi kandi nkana, kugira ngo bamwumva ntibashobore kubona neza, ngo bamudedaguze bati ahubwo ingo tuhategurire hamwe. Si ukubivuga gusa rero, ahubwo nukubibamwo, kuko iyo mvugo isigaye umenga, kandi abakristo batari bake harabagiye muri abo bapagani bo hanze, bagiye barayitwaza bagira bati abakristo barasinzirije abantu, uko amababaha umwizero utariwo. Ihibambewe, nta Mana itanga umwizero utariwo. Umwizero wacu bwa mbere nunahagaze ku bushobozi bw'umuntu, uhagaze ubwa mbere ku bushobozi bw'Imana, kandi idahinduka ico yemeye ikirangura. Ariko ku muntu ko we atari Imana, ihagaze uwo mwizero uhagaze kukungene yemera kuzarahinduka yinjira mu guhoraho kw'Imana. Mwumvise ingene ivyo bintu bivugika, bihagaze ku kudahinduka kw'Imana, kuko yama ari nzima kandi yama ari rukundo rusesekaye, itigera iba mbi na rimwe. Ariko ku muntu asanzwe ari mubi, bihagaze ku guhinduka kugira ngo aguma arondera gutera intambwe yinjira mu bwiza bw'Imana. Ico gituma abantu tudashaka guhinduka twibaza yuko twahejeje twashitse. N'umutamakazi umwe agira ati jewe nimwe murankwega mu bintu vyo guhinduka bishasha, nivyo nyene uko vyamye hambere hose nimere ko n'ubundi imyaka yose. Nawe nyene hari hana ategerezwa guhinduka. Ico gituma hagera igihe agategerezwa kumva hamagara ati ndakeneye patiri, hari ibintu yumva ko akeneye guhindura mu Mana. Akeneye amasakramento, hari ibintu yumva ko akeneye guhindura mu Mana.
kugira ngo yikure icyo kintu gisa n'igishaje, atera intambwe mu kindi gishasha kiri imbere yiwe. Ukwizigira rero kutwerekeza imbere kurahambaye cyane. Ntihagire umuntu azoza kwizigira ibintu atariko arateramira muri kubu kiwe ngo arabe ko ariko arahinduka, afata intumbero ijana kuco yizigiye. Cyo gituma ijambo ryo guhinduka ni ijambo rigize ubuzima bw'abemera. Iryo jambo ryo guhinduka niryo rinyegejemwo irinda aho hanze rikunze gutwagwa n'abanyamibana bo bakivy'imibano, ivy'ubutunzi, le changement, le dynamisme du changement. Jose natwo turatanga igano twizirikana kuri ico kintu. Umuntu atemera guhindura ngo yumve igihe ciwaho kigeze, yumve icyo Imana imuhamagarira imbere, aba atanguye gusaza muri we, agasazisha ibintu, agaca kwega ibintu ntibinyaruke kwegera imbere, kuko tuguma tugenda tugana ubwiza busumbirije ubwo tugeze mu uyu munsi. Ibi rero Yakobo abwira abahungu biwe birahambaye cyane. Ariko kandi ukunyene Yakobo twumva ategura abahungu biwe, agategura umuryango we kugira ngo ugende ugana imihango n'imigisha y'Imana Imana yabemereye kuva kuri sokuru wabo Iburahimu, birahambaye cyane. Cyane cyane ku bantu ingene mutegura imiryango yanyu kugira ngo yakire Yezu Kristu, yiyakire, yitunganye nk'iyiri mu mugambi w'Imana. Tugire Kristo. Ariko ndazirikana ijambo ry'Imana, urantunga ndakunze guca nyaruka guca ninjira mu buzima bw'abantu, ko ni byiza yuko ijambo ry'Imana tutariheza muri kahise canke mu kirere cy'ibintu rivuka mengana ibintu biri kure yacu. Nivyo bintu biba ngaho hanze. Hari igihe bibabaza ukaza wumva umuntu atambutse, arabona ko ariko aratambuka, mugabo ntashaka kwakira ko hageze ko atambuka. Aba bayakobo banumva ko hageze ko batambuka, bagatambukana n'Imana, bagasiga batunganije iby'imiryango yabo. Ukabona umutama araryamye ku makonte yiwe n'umugore wiwe ntazi n'ibyo ari byo, agapfa, ibyo bifaranga bigasiga biraribwa na banki, abantu biwe yarinze yeguka atana kimwe asigiye abana biwe, kandi akapfa avuga ati je n'umugisu naronse amasakramentu. Usize uteguye guti inyuma yawe, kandi warabironkeye umwanya, si urupfu rukuguye ko giturumbuka, canke ukagenda utabangurukanije abana. Ivyo mu bitegure uko turafise ingwane nyinshi tuma turiko turagwana n'izo mu buzima bw'abantu. Bangurukanya abantu hakirika, muraza bobo ku matongo n'amakonte, aribagira ko mugenzi we basangiye amaraso, baricana. Yakobo arabategura akababwira ati ntimuze mutangare mubona Yuda n'umuryango wiwe umenga barafise 6 imbere y'Imana. Sibo nabo nyene bavyihaye, n'umuhamagaro w'Imana, kandi mba bararonse umuhamagaro ku Mana. Ni kubwanyu mwese, si kubapenderea, ni kubwanyu mwese, kugira ngo umucunguzi azoza afise hafatiye, mugabo azobaziye bose. Ico gituma yabambwe ashanje amaboko, kugira ngo ahobere umuntu wese. Mugabo hari ahantu azanana, hari ahantu afatira. Ibi birashika kenshi, ejo twariko turabizirikana, ukabona nk'abantu bavukiye hamwe bakuri, mukabona yuko harimwo abasokoro kumenga bari kwingabirano idasanzwe y'Imana, atari ukumenga Imana igomba kubagira katabonetse, oya, ahubwo igomba kubagira inzirizana namwo wihezagira umuryango wose w'abantu. Mbere kuri bo iyo babitahuye uko baba bahiriwe, mugabo babitahuye nko kumenga no du privilege kabakabaye, ko baca batangura kugendera hasi kubura hejuru, bagakumira, bagakengera, bagakekeza abandi. Cyane cyane nk'aba bantu baronse bahawe bari nk'impabe bamvuye kure, batazirikana iyo bavuye, batazirikana iyo bavuye.
Yakobo agasiga bateguye. Tegura imiryango yanyu, abana banyu. Tegura abana banyu. Ntimusange ukungene muriko muraheza ntimwateguye abantu banyu ngo basigare mu mahoro, bagasigara barajyana. Murambona yuko no miryango hari igihe bahamagara patiri ati pati ingu dufashe, na patiri bakamushwimura hageze kwitongo n'intuzenye nikone pati genda utunganye ibyo hariya mwisakisha kuri Radio Maria. Ibi turavyimenyera. None ubukristo bwagiye, ubukristo nzogaruka kubutora ibi nahejije ibyo wanje ngaha. Mugabo ntitwigere tumenya yuko aya majambo y'Imana arashika hariya, kuko ukungene no ku kibazo cy'itongo n'ibisigi wifata imbere ya mwene wanyu ni kuzofatwa niwashika imbere y'Imana. Ukabona yuko umuntu akoresha amaheri yose, agakoresha ubuhinga bwose, agakoresha mbere akanagura imitima y'abacamanza kugira ngo yihagire byinshi, yihagira hamera hanini hashoboka, akaza arigizayo abandi. Uko ukumira ukigizayo, ntumenya kuri ko urugara ikibanza cawe hamwe hafi ya Yesu. Umuntu azosanga hari imbere yagukiwe bivanye n'ukungene nawe nyene yabayeho, yaguriye abandi hafi yiwe. Ibyo mwari mubizi, genda mubizirikane. Niko gutegura iherezo ryiza. Hari abantu muzigiye muzana ibisabisho by'iherezo ryiza hariya ku munsi wa nyuma. Uriya munsi wa nyuma wanditsemwo iyi minsi yose ingene uri kurayibamwo. Nitwame twitega umunsi wa nyuma nk'umwe wo kwa Disimasi ku musaraba. Hariho n'umunsi wa nyuma nk'umwe wa Yuda. Wano ujya munsi wa Yuda, Yohana aratubwira ati ngo kuko yamye ari umwivyi, ijya minsi yahora yiba gacamwo Yezu n'abatumwa, ntiyarazi yuko hazoza igihe bikamugwako. Hari iherezo rya nyuma ry'igisuma Disimasi, kubera gishobora kuba cari ivyo mugabo cigaya kandi kitari hafi ya Yezu. N'undi ashobora kwama ari kuba yari hafi ya Yezu mu vya Yezu, atigera yigaya kandi akaguma abona ati cewe ndi hafi ya Yezu. Baduza no kumufata abacemwo kuko arazi ubuhinge naho arabacamo. Asanga Isahera mugereko aca yiha urupfu. Iherezo rya nyuma niko turirabe hariya, ariko kandi turitegure hano. Aya majambo y'Imana tukumva ingene atwereka Yakobo kuko yakiriye Imana agategura n'umuryango wiwe akabumvisha. Nimwabona Yuda hariho umuhamagara Imana imufise ko, ariko ni kubwanyu, si kubwiwe wenyene. Kwama tubaho twumva yuko ari kubwacu, kuko twese mu buryo bucanke buriya, na cyane cyane tugire Kristo. Cara neza mwumva iyo nkuru nziza, na cyane cyane mu buryo bw'ibatisimu. Na twebwe twarinjijwe mu rutonde n'urukurikirane rw'incuti abasangira amaraso na Yesu. Mwumvise ingene Matayo atubwira urukurikirane uhereye kuri Ibrahimu rw'abakurambere ba Yesu, akavugamwo abantu n'ivyo isezerano yagiye iraca ko bayihanahana, ariko agaca avuga nabo bubakanye. Hakazamwo abantu b'abamaraya bakinjiramo, abantu b'ingeso mbi, abana abavutse nogira nti mbere atari no mwisezerano, mugabo kuko bavukiye muri iyo environnement y'isezerano barinjiye mwisezerano y'Imana. Ingene Imana iri kwirabura kuva no mu Yesu yari gushobora kugira ati nditeguriye umuryango mwiza, mwiza. Nari bwavuga ikintu bacavuga ngo ndabinjiriye umuryango mwiza, nta makemwa w'abantu b'intore n'abapfasoni akazana namwe.
mugabo harimwo abantu twumvise nk'aba batama, twumvisemo nk'aba barahabu n'abandi, mbere barimwo abantu b'abakazi gose batoroshe mu buzima. Mugabo Yesu yaremeye kuzana kugira twereka ati sinziye abeza gusa, sinziye gusa abapfasoni, abantu vyamye bimeze neza bigororotse, bamye umenga bafise amasigise mu buzima, n'abantu bagize amayesheka akomeye, ndaje ku bwabo, araje ku bwabo. Mbere haragira igihe aranavugana navyaturagira ati sinazanywe n'abakomeye ubwa mbere, abo basanzwe bakomeye, ukaba wiyumva ko ukomeye, urahiriwe, wirire winywere. Ariko kandi yaraziye nabo bumva umenga nibamfata vyanga, kugira ngo nabo bashobore kuronka akaryo kabo, umugisha wabo, izira yabo imbere y'Imana. Hari ikintu mugabo kandi cyo kugerageza gutahura neza, ngo aha Yesu bakamwita ngo ni intambwe yo mu muryango wa Yuda. Mvuze iri jambo ry'Imana ryo mu gisomwa ca mbere ndarifatanije n'irindi ryo mu bwuzu nako mu vyahishwe n'ubutumwa Yohane, intambwe yo mu muryango wa Yuda. Bamwe baramwerekana nk'intambwe kugira ngo berekane ububasha afise ku bintu vyose. Murazi ko intambwe bavuga yuko ngo n'umwami w'ibindi bikoko, ngene ari umwami akomeye afise ububasha buhambaye ku bintu vyose. Ariko kandi muzobona yuko hari indi shushanyo nziza, ari nayo mbere Yesu yaje azananyemo gusumvya, iyindi y'umwagazi. Umwagazi, abo twasanga inyigisho ndoramana mu gatondo twagarutse kuri ico kintu. Umwagazi anye na Yohani Batista akamwerekana akagira ati nguriya umwagazi w'Imana akura igicumuro cy'isi. Wa mwagazi bahora batanga kw'inkuka, bakaronka ikigongwe cy'ibicumuro, bakaronka imigisha y'Imana. Wa mwagazi witanze ku musaraba kugira ngo turonke ubukiriro. Umwagazi n'akantu kadateye ubwoba, akantu keza, akantu karidu. Yesu akaza umenga aciye bugufi nk'umwagazi, akaza ari umuntu afise ikibabagwe n'imbabazi, akaza ari umuntu yorosha, adashira mu bihanitse by'abakuru. Ingene atwigisha muri iyo shushanyo kumenyera kutama tubona Imana mu bantu bahanitse, mu bintu bihanitse, mu bitangaza bihanitse, kwimenyereza kumviriza Imana muri ivyo bisanzwe by'ubuzima bwacu bwa misi yose. Hazogira igihe n'igihe bazovugira ngo warakani nazo ngo uje kubw'umukamanga umwami w'Israeli hamwe yinjira mu gisagara ca Yerusalemu, abami bo baza bagendera ku mafarasi akomeye, nguwe ngo yironderera umukurira w'indogobwa, abari waza yicayeko. Sakano gateye ubwoba canke gakomeye cyane k'inguvu nyinshi, kaba ariko azako kugira ngo adufashe abantu gukira ya manyama yacu, bwa bwibone bwacu, tumenye yuko ahubwo ubukomezi burama kandi buhoraho bushobora kuza kandi bwinyegeje mu kintu giciye bugufi, mu kintu cyuzuye urukundo, ubukomezi bw'urukundo butigera butsindwa. Twame turondera bene ubwo bukomezi, twame turondera bene iryo ninahazwa rishingiye ku bintu biciye bugufi, ku rukundo. Nawe rero kubw'uyo mwagazi yitanze, mbere akihindura inkuka dufungurako, wavuye winjizwa mu muryango wa Data, Mwana na Mutima Mweranda. Urambwira abakisarigiye utavyibuka, mwe musangiye amaraso na Yesu, nari mwamwakira umubiri n'amaraso vyiwe, amaraso yo batembamo. Ariko sinzi ko ariko tuvyemera gose kandi ko tubigendera. Biratugora guhorana uwo muzirikanye, ariko burya nivyo. Ico gituma gufata nabi mugenzi wawe canke nawe nyene kwifata nabi, hari ahantu
usanga umenga uri kurahemuka ku curi, kuko hari afasura bavuga ngo à tout seigneur tout honneur. Hariho ibintu wategerezwa kuzigama vy'iteka ry'umuntu yakira amaraso, asangiye amaraso na Yesu, asangiye amaraso na Yesu. Sinzi neza hari abantu bahora babona ibitangaro bimwe bimwe, umubiri wa Yesu ugahinduka inyama, amaraso ya Yesu nyene akaba amaraso. Sinzi ko barapima groupe sange ya Yesu, sinibuka neza iyo ariyo, ngira ngo yoba ari umudonneur universel. Abe yaheye, Abe araha bose. Sa barabivuze, sinzi jewe ko yompa genda mu A+ umunsi nakabanya amaraso muramo yumvise. Mugabo na cyane cyane igihambaye nuko uko kuntu yama we azi neza yuko yatwitangiye, kandi n'ubu muri urwo rukundo rutigera rukama ashaka kubandanya twitangira kugira ngo twiyumve nk'abasangiye umuryango na se wiwe nawe na mutima mweranda, kandi kubw'iryo teka twatewe udushobore gutuma abandi nabo nyene bashobora kuvuka muri iyo muryango, tukaza turafashanya na Yesu twebwe nyene gusubira kwinagura muri iryo vuka. Kuko nimba tugiye guhimbaza ivuka rya Yesu, si Yesu asubira kuba kabebe, mugabo arashima yuko wosubirana itoto nk'iry'umubebe, ukavuka uko ni gushasha, ukaronka itoto rishasha, ukaronka amagara mashasha mu muntu w'imbere, ukumva uti ndugururiwe izindi ntambuko shasha nziza ziryoshe kumwe na Yesu gusumba mbere izuvuyemo. Ngo kuko twegereye urukiza uyu munsi gusumba uko twari tugwegereye muri Noeli ya 2023. 2024 hari ahantu wegereye cyane Imana, ubwo uravyumva. Ese wobibona mu buzima bwawe? Amen.